ejo twarayaze ijambo ry'Imana aho ryatubaza ngo witwa nde, aho dusanga benshi bihutira kuvuga ko yitwa Bukuru naho yoba ari Butoyi kugira ngo aronke umugisha. Mugabo ijambo ry'Imana ryaduhanuye kwemanga iryo zina nyene naho ryo barisigura escro ukagemanga Imana igakigutabara. Umunsi rero ndafise ayandi majambo tuje gusangira umwanya mutoyi keranye, gomba muzingururire rimwe ahantu habiri kugira nituze kuzingurura kenshi. Uzingurure ubwa mbere mu gitabo c'abacamanza. Abacamanza igice cya 16 muce mushirayo kajya akamenyetso ko muri Bibiliya kakanyuzi gatukura canke kera bivanga n'ingene Bibiliya yakozwe. Abacamanza igice cya 16 mushirayo akamenyetso. Muce mugenda mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice cya 23 naho nyene mukubiteho akamenyetso. Igice cya 23 Luka. Ubu rero turagiye gusoma hariya mu Bacamanza igice cya 16 duhera ku murongo wa 28. Avuga ngo maze Samusoni atakambira Uhoraho atewe mwami Uhoraho ndakwinginze gira gute, nyibuka umese inkomezi iri rimwe gusa maze nsubiriza Abafilisitiya mu nkoko aka kanya gusa muhora amaso yanje. Amen. Muri Luka Luka 23 duhera hajya ku murongo wa 39. Havuga ngo umwe mu ngozi z'ibibi zibambanywe aramutuka ati si wowe Kristo, niwikize natwe dukize. Ariko uwa kabiri amwishura mwihaniza ati no kubaha Imana ntuyubaha kandi uciriwe urubanza rumwe n'ugwiwe. Twaho turishuye kuko tugiriwe ibihwanye n'ivyo twakoze, ariko ubu nta kibi yakoze. Kandi aravuga ati uragira gute, uranyibuka Yesu aho uzozira mu bwami bwawe. Aramwishura ati ndakubwira ukuri uwo munsi urabana nanje muri paradiso. Mana data se umwami wacu Yesu Kristo ushobora vyose, ngiri rya jambo rirasomwe imbere y'ishengero ryawe. Urisomye n'umwana w'umuntu, abaryumvise bakoresheje amatwi y'abana b'abantu, ariko muhemu wawe nagendagende akora igikorwa ciwe, maze ababoshwe babohoke, abashonje bahage, abanyotewe bashira inyota, abapfuye bazuke, icubahiro kiguma ari icawe, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Fisi ijambo rivuga ngo kwibukwa n'Imana. Nivyo ko mu buryo bw'imwemu kumurinda mutanguye umwaka mushasha, umwaka w'ishengero, kandi umwaka muhire ndaho bipfurije. Ngenda gakikaho nako nyene ko kubipfuriza umwaka muhire. Uyu mwaka rero numvise ijambo twosangira riri ijambo rivuga ngo kwibukwa n'Imana. Sinkunze kubwira abantu ngo barira mugenzawe uti ibi n'ibi n'ibi canke ngo bwira uwo mwicaranye ibi n'ibi n'ibi kumvo zitandukanye, kuko abantu bicaranye ngaha ntubuzi ivyabo. Hari uwigeze kuvuga ngo yigishije ijambo ry'ingene Kristo yatwishuriye yatwikorereye imitwaro, avuga nk'uku
ngo bariri uwo mwicaranye uti rya deni Kristo aragishuye, nawe yaramufitiye ideni ry'inoti kanaka, aramuraba ati basha nkamubwira ngo rya deni Kristo aragishuye atarayamba, yava biherayo. Bashaka guma barabana arimbya cyenda bivuge utabi. Rero hajya kuvuga ngo bwira mugenza, ariko rero kuvuga utibwira kuvuga ngo bwira mugenza wawe uti ndakwifurije kwibukwa n'Imana, numva umenga naho no bivuga ntangorane. Bwira uwo mwicaranye uti ndakwifurije kwibukwa n'Imana muri uno mwaka. Amen. Yesu nabahanze kuramba. Samusoni yari umuhinzi w'inkomezi, yavutse ari umunaziri, niyigeze amobwa umushatsi, yarafise amadirede, ibitsibo ndwi ku mutwe. Abafilisitiya bari bahanganye kuva kera, bahanganye n'Abisirayeli abana b'Imana. Hanyuma Samusoni niwe yama batabara, mugabo mu kugira bamuronke baca kuri Delila umugore wiwe, aramuhendahenda, aramubwira ati sheri, numva ntiyamubwiye ngo bakuntumye. Mugabo aramubaza ati none wewe gasheri kufise inkomezi nyinshi zivahe? Ati woshobora kumbwira ikintu cyo kumara amanyama? Haya Satani n'umuntu mugesera kwe. None wewe umuntu arakubaje ati ikintu cyo kumara amanyama, ukumva ko ukimubwiye? Ati jewe ikintu cyo mara amanyama nuwozana imigozi akanzirika no camba nk'abandi bose, arayizana arazirika ayica gutunyuzi dufashwe n'umuriro. Ati wambenze. Arasubira ati ibi bitsibo vyanje wo bipfundika n'imigozi akabizirikira ku nkingi, ati imyimisumana, ati no camba nk'abandi ba yega ntiyateba kubigira. Agaca hamagara Abafilisitiya, bagize baraza bakabona yizungije umutwe gusa yamaze kubashwara. Aramwitegereza ati Samusoni sheri, wo kagize ngo urankunda ukaba ukimpisha ibintu ngibi, ukaba ukimpisha icyo kumara amanyama kigatuma uw'akagabo ataco kamaze nk'abandi bose goyigoyi. Ati je kuva mvuka nari umunaziri, abaye umunaziri sinigeze mobwa ibi bitsibo uwo bimwa no bafuti n'abandi bose. Yamutebeje kubibero, aramusinziriza, aramumwa. Agize ngo aragira ati b'Abafilisitiya baraje, araranda mukayibaza ngo ari kwa kundi, kumbe kera. Baca baramujana bamunogora amaso. Bamunogora amaso rero ariko ndacagagura histoire kugira ngo sindayitebeko, kuko ngomba hari ahantu yarasigaye arakabarore. Baratuma ko ngibirori bati uno munsi muze muri sale y'ibirori turabatumira ko umuntu umwe muri twengera. Bagatuma ko Samusoni atagira amaso, wa wundi yari umuhizi w'inkomezi, akaza arahushagirika bitwengera, ngira baramutega n'ibitebe akabitsitara ngira ngo baramutumbeza no mu binoga akagwayo, gushikaho rero agera ahantu agira ati ni munyegereza hari inkingi. Agashatsi kari gatanguye gusubira kumera, erega agashatsi gasubira kagatangwa kagasubira kakamera, kandi wari warageseye. Amen. Afata izo nkingi, arumva neza ko yazifashe, aca arasenganira iki gisabisho mwumvise. Ati Mana uhoraho, jewe ngomba nagusabe igisabisho ca nyuma kimwe gusa, nyibuka. Amen. Atunyibuke ko nigeze kuba umuhizi basi, unyibutse umpa inkomezi aka kanya ico nikorera. Ndakunda Imana kuko ntiyibagiye, iramwibuka, imwibutse imuha inkomezi atigeze kugira igihe yarakiriho, igihe yaragifise amaso. Aca kwega za nkingi zifashe etaje zibagwako. Bibiliya ivuga ngo abo yishe uwo munsi basumvye abo yari yishe agifise amaso abona apfana nabo. Ariko avuga ati ibuka iri rimwe. Ngira yabwira Imana ati iri rimwe ryonyene Mana sinzosubira kukugora, urazi ko nagoranye kuva kera,
ariko iri ryonyine unyibuke Imana iramwibuka. Compa Imana ikakwibuka uyu munsi, ikakwibuka aho wibereye. Nje kuri uyu yibutswe n'abari umwambuzi, burya Kristo baramutsindishije mbere ya Pilato, yari procureur general w'ico gihe. Bati dufise umuntu tuje kurega ngaha kwa procureur. Procureur ati none uyu muntu mumurega iki? Bari abantu barimwe n'abaherezi bakuru, barimwe n'abantu bakomeye, baravuga bati dufise ibintu tumwagiriza bikomeye. Nyiraho procureur arabwira ati kimwe muri ivyo basi atuyu turamurega kuko yakijije umuntu kw'isabato y'Abayuda. Yakijije umuntu, ico ni ikintu gikomeye, turakimurega. Yarakijije umuntu kw'isabato y'Abayuda, yacumuye kw'isabato. Sabato nta muntu ayemerewe gukiza umuntu. Yumvire kukurega ngo wakiza umuntu. Pilato aravyumviriza, mugabo arumva ko urubanza rudafasha. Ati none ego ivyo ndavyumvise, none ko mbona iminsi mikuru yo yigira igere, none duhava dukenera kurekura umuntu kugira ngo mu minsi mikuru habe nka gujya haba ikigongo cy'umukuru w'igihugu. None ko hariho baraba hari uriya mwambuzi yabasenyeye ko amazu, yabameneye ko yabiciye abagabo, hakaba n'uyu Kristo muvuga ngo yakijije umuntu, none tubarekurire nde? Bati turekurire baraba uriya mwambuzi Rusenyanzugi. Ati uyu Kristo nawe muvuga ko yakijije umuntu, ndamugire gute? Bati mubambe. Bati nivyogarukira ngaho, mbere n'amaraso yiwe aradukora n'abana bacu, n'abuzukuru bazovukira kumurinda arabakora. N'abana bacu arabakora, n'abatanze biriko birabuno munsi ayo maraso ya Kristo arabakora. Aho niko mwashikiriwe no gutsindwa n'urubanza. Pilato yakira amazi arakaraba, Kristo baramanika, amaniswe hagati y'abambuzi babiri. Umwe aramwitegereza ati wowe wama wigira ngo uri Mesiya, kuri umwana w'Imana ni wimanure rero turabe. Uwo garabambwe nawe nyine ko wigira ngo uri Mesiya, ni wimanure uyikize hama natwe dukize tubone kukwizera. Himwe bashi umunyamamesi umwe bahora baza kurangura amavuta hajya mu kibira canke mu Rumonge, bayatwara igishubi muri Gitega. Yaraduze azasunikisha ikinga agatugu kubera ipakiye amadebi nyambara 6 yaremewe atakiva hari. Ageze Nyamugara aho bita kwa Budude hari inkombe ndende ingana n'ugo rusengero. Abasoda bakoroka ko muri formation bakubita igiti bakoroka, bakubita bururuka. Imvura nayo yari kwiragwa ari jeje, nawe ariko arasunika yakinga n'agatugu guke n'agashati yakuye, aritegereza ivyo barimwo. Ngo ngirya ntariye hari ngaho bati niyo uri kuragenda niyo uri ko ntiyoroshe. Erega haraho umuntu arengana indya yiwe kwigumye ngo ngirya. None ati ni wikize hama natwe tubambure ko witwa Mesiya. Umugenzi bati wewe no gutinya Imana birakunani, tweko twarabambuzi uyizi. Uyu nawe ukabuze ico yagirizo ngo yakijije umuntu, none nanamusonera. Aca arahindukira araba Kristiyari hajya ku musaraba, ati Yesu amen, ata uzozira kwima uri umwami urazonyibuka. Erega Kristo ntiyaraza kuzoza muri ubwo bwami bw'ikirundi, ntiyamurindirije ati apana aho nzozira uyu munsi nyene. Erega no kubwira ngo uhoraho akwibuke muri uyu mwaka, umwaka nawe amezi 12, ariko Kristo avuga ati uyu munsi nyene ndakwibuka.
ya dosiye yawe imaze imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza, bya bindi yagira abantu bagateba bakarambirwa, bya bindi bakuraho bati ko wigira ngo uri umusenzi nibikureke turawe. Uyu munsi nyene, umunsi nta bintu byo kurindira ejo hirya ye, uyu munsi nyene urabana nanje muri paradiso y'Imana. Kwibukwa nirivuga mbere rigobotowe murindi rivuga gitwa kwibuka. Wibuka ikintu ubwa mbere gishobora kwibuka kuko cyanditswe ahantu, egari ibyo dukora bashe byandikwa, ibyo wakoze byaranditswe. Hari umunsi byibukwa kuko byanditswe. Kwibukwa ari n'igihe bitaba byanditse mugabo bikaba bifise ivyabona, ababibonye bakavuga bati turamwibuka uwo muntu, vyarabaye. Ibituma wibukwa ni ivyo. Igituma wibuka umuntu naho kenshi nuko aba ari ico yagukoreye, nuko aba ari ico yakugiriye. Nimurabe Ezekiya ngene vyagenze. Ezekiya yaributswe, murabe mu Bami, igitabo kigira kabiri c'Abami igice ca 20. Igitabo kigira kabiri c'Abami igice ca 20. Usome guhera ajya ku murongo wa mbere gatoyi turageza ku murongo wa 6. Muri iyo minsi Hezekiya aragwara agera hafi yo gupfa. Bukeye uvugishwa n'Imana Yesaya mwene Amosi amuzako aramubwira ati uku niko Uhoraho avuze, tunganya ivyo mu rugo rwawe kukugira upfe utagikira. Maze Hezekiya yindukiriza amaso ku rusika asenga Uhoraho ati, tegera Uhoraho we, niwibuke ingene nagendera mu vy'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ivyo ubona ko ari vyiza. Hezekiya ararira cane, ariko Yesaya atararengana ngo ave mu nyubakwa, ijambo ry'Uhoraho rimuzako riti, subira inyuma ubarire Hezekiya segaba w'abantu banje uti, uku niko Uhoraho Imana ya sogokuruza avuze, sogokuruza Dawidi avuze, numvise ugusenga kwawe, nabonye amosozi yawe, nzogukiza, maze ku munsi ugira 3 uzoduguje mu ngoro yanje, kandi ku minsi yawe nongeye kw'imyaka 15, kandi nzokurokorana n'iki gisagara ngukure mu maboko y'umwami w'Ashuri, kandi nzozigama iki gisagara ku bwanje no ku bw'umusavyi wanje Dawidi. Yesaya aramuvugishwa, yazanye message nk'uko yobuserukira ko ngaha tumviriza, wewe umaze iminsi urwaye diabete, umaze iminsi urwaye hypertension, umaze iminsi uvuga ngo warishano, umaze iminsi ariko ntugikira. Imana ibariye ngo ibyawe bigira birangire, none rero tunganya ivyo mu rugo, gira samuragwa, shiraho abazobizigama, hanyuma wihambirize basogokuruze. Abivugira nyene Hezekiya cahindukira ku rusika arabana n'igihome ati, Mana Uhoraho, niwibuke vya bindi. Amen. Niwibuke basi na ya ndobo y'amazi natura kumurinda. Niwibuke basi na ya bido nagenda kuvoma amazi abakozi b'Imana banywa. Niwibuke na kagahene nagurisha basi bariko baragura amatibe yo gusakara urusengero. Urumva Hezekiya yibutsa ati, niwibuke ivyo basi, ivyo nakoze bibi uvyirengagize, wibuke ivyiza no banarakoze. Ijambo rikomeye ngaha, Yesaya atarava no muri iyo nyubakwa, umuntu yazanye iyo message nyene atarasohoka n'urusengero rwo kumurinda. Amen. Wacabwirwa ngo subira inyuma, birahindutse. Amen. Birahindutse. Mubwire
numvise ugusenga kwawe n'amosozi yawe nayabonye. Amen. Igaraho baguhebuza bati wewe tayari genda muhira urindire Ramoro. Urindira kubera iki kandi araha? Subira inyuma umubwire uti ndakwibutse ku myaka yawe nongeye kwindi myaka 15. Amen. Akanwa kavugishijwe ko birangiye niko kagarutse aho nyene kuvugishwa ko bihindutse. Hezekiya aribukwa kuko yibukije Imana ivyo yayikoreye. Ivyo dukora birandikwa. Amen. Hari ahantu bija muri registre bikandikwa n'ijuru. Abasokeretera abanyamabanga bakuru bo mwijuru bagafata icegeranyo. Je murafata icegeranyo cy'inamashikiranganje kagishikiriza abarundi bose. Ndabona abanyamabanga umunyamabanga mukuru muri leta y'ijuru afata icegeranyo kibiriko birakorwa kumurinda. Remere toyite akandika. Hariho umunsi rero azinuka ashikiriza icegeranyo imbere ya Mesiya. Amen. Imbere ya Mesiya akavuga ati Heraba. Heraba ni wibukuriya rero murabe none. Nuko ndabivuga isozi nimuzingurure muri Esiteri. Amen. Esiteri ni gice cya 6 ni hajya ujabuka gatoya gatwari duheje gusoma mu bami ba kabiri ugashusha muri Esiteri gice cya 6 usomeho gatoyi kugira sinda bivuga isozi ngo bihave binagucika. Ni kwijambo ryo kwibukwa n'Imana. Esiteri igice cya 6 duhere ku murongo wa mbere turasoma gatoyi tugeze ku murongo wa 3. Iryo joro nyene umwami aburitiro acavuga ko baza n'igitabo kidondora ibigenda biraba ku nganje yiwe. Nuko bagisomera umwami basanga cyanditswemwo yuko Moridekayi ariwe yereze Bigita na Tereshi babiri bo mu nkone z'umwami bo mu barinda umuryango yuko bashaka kwica umwami Ahasuwerusi. Nuko umwami arabaza ati mbega uwo Moridekayi hari shimwe cyangwa icubahiro yahawe kubw'ivyo? Maze abakozi b'umwami bamuha ivyo kunywa baramwishura bati naco yahawe. Umwami arabaza ati ninde ari mu rugo? Abandi nabo bati aho mu hanze, kandi aho hanze hari Amani yarashitse mwishikiro ryo mu rugo hagati ibwami azanye no gusaba umwami ngo amanike Moridekayi ku giti yamuteguriye. Iyi nkuru Moridekayi yari umusiti. Tuvuga umusiti ngira muca mucumva kurusha cyangwa umunyezamu kwirembo. Hanyuma yagumye acungera kwirikirana. Hariho rero abo bita abasekirite b'umwami cyangwa no munsi twovuga nk'abantu bagereranira umwami cyangwa bacungera ubuzima bw'umwami. Harimo rero abari bateguye kugira kudeta. Hanyuma rero barabitegura biramenyekana. Moridekayi arabimenya arabirega ku mwami. Hari yaciye imyaka rero myinshi byarabaye. Mugabo ikintu gikomeye ngaha iri joro ryabaye special. Igari y'amajoro adasa n'ayandi. Hariho ijoro ryisa aho uhoraho abuzwa itiro n'ivyawe. Amen. Umwami abuzwa itiro mw'iryo joro acavuga ati nimuzane registre hajya muzingurure muwe muransomera ibigenda biraba ku ntwaro yanje ku nganje. Barasoma aca hagera ahantu azayumva bavuze ngo umusiti yitwa Moridekayi ico gihe ararega ba puciste bagomba gutembagaza ubutegetsi bagomba gutembagaza umwami. Hanyuma umwami ati banza muhagarike ngaho muvuze ngo witwa nde? Bati witwa Moridekayi. Bati muvuze ngo yari umusiti kwirembo. Yagize iki? Yareza abantu bagire kudeta arabariga
biramenyekana iyo kudeta iburizwamwo. Ati banza mureke gatoya, none uwo Moridekayi muvuze aracyariho? Batikariho mugana akantu k'imbunuza kari hariya kw'irembo. Urumvaga abantu nivyo banyarutsa bati n'akantu kakukumbare kw'irembo, nta n'ijunja gafise, nta ni costume kambara, nta n'ibirato gafise, gakorera kumurinda kama kavuma amazi yo gukoropa mu rusengero n'akantu nyene. Moridekayi wo kumurinda wibukwe n'Imana. Amen. Ati n'akantu nta kintu kamaze. Atariko niko ndabaza, ico gihe yakoze ivyo hari agashimwe yoba yararonse bati wewe kubera watabaye umwami ngaka gashimwe uhawe canke icubahiro? Ati nta kintu yaha. Abo n'abantu bajya babita abayentanda abakora mu byo gusereva umwami, bati ntaco yaronse. Bamwe nta nico yarakwikonga, ntaco yaronse, ntaco yaronse. Ateka ati none aho hanze harinde, nta muntu yoba ari hafi. Aho rero Hamani yaromba guhonya Abaheburayo, yari yamaze no gushinga igiti muhira iwe, yaraje gusaba umwami ngo amuhe Moridekayi aje kumumanika. Ataho mu rugo hari umuntu yoba hari aha ku kirimba ari hafi. Bataho hanze ari Hamani, irigara hari Hamani hanze. Ndiko ndibwirira Moridekayi wo kumurinda ko Hamani n'ubu hajya hanze ari hari. Ni hari aje gusaba gatwe ka Moridekayi. Asanga vyahindutse. Ntiyigeze abimenya ko vyahindutse. Ntiyigeze amenya ko umwami yaraye itiro ku bwa Moridekayi wo kumurinda. Amen. Ntiyigeze amenya ko habu vyamaze gusomwa mu byo Moridekayi yagiye akora muri kahise, vyagiye vyandikwa n'abanyamabanga. Ntiyigeze abimenya. Bati hanze hari Moridekayi, ati niyinjire. Ndabona abantu bamwe bari kw'irembo ry'ibwami babonye Hamani yinjiye. Bati hanze hari Hamani, ati niyinjire. Ndabona abantu bo kw'irembo babonye Hamani yinjiye bazi ivyiwe n'ivyo yateguye. Bamwe batanguye kubwira Moridekayi ho karenda kw'irembo bati basi tayari wewe. Harabamaze kuguhebuza kuko babona Hamani yinjiye. Batangura kubwira bati wowe ivyawe nta kundi biraheze, za wihangana, kuko bazi Hamani ico yateguye ariko batazi icasomwe mw'iryo joro. Amen. Batarinjiye sha Moridekayi ivyawe wewe nta kundi, za wihangana. Hamani arinjira, ashitse indani. Umwami ndiye amutebeje ati Hamani, yari umuganwa mukuru. Ati Hamani ndakubaza, atego ndaguhora ku ngoma. Ati mbega jewe umwami. Amen. Uwo nogomba kugirira neza no kumuha icubahiro, uwo mpunze guha icubahiro yokorerwa iki? Hamani aribaza ati ngenze nagishiki